One to everybody. My name is Radio. This is me, Joe Talent TV. We come back again. Nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri mikro ya me Joe Talent TV, hamwe ndakuzanira amakuru ucangwe se ama news aba ariko aravugwa muri entertainment. Uno musi rero ndagufitiye inkuru y'umubabaro novuga yuko atari inkuru nziza kukiremwa muntu, uni inkuru ishobora kukubabaza aho wicaye cyangwe se aho uhagaze muri no mwanya. Ni inkuru iza kukubabaza, ndabyizeye neza ko utaza kuyakira neza, ariko nta kundi biza kugenda. Ni inkuru y'umubabaro kuva mu gihugu ca Kenya. Hari bisi mu gihugu ca Kenya yashoboye kugira accident, yashoboye kugira impanuka iratembagara. Ni bisi nini ya cyane ugerageje kuraba, ni bisi ifise ibara rya John. Ni za bisi zimwe usanga ari zinini ya cyane zishobora gutwara abantu barenga ijana. Ni bisi nini ya cyane novuga yuko yashoboye gutembagaza abantu atari bakeya. Ni bisi yarifashe urugendo yerekeza ku rusengero ruraho. Ni bisi novuga yuko yaritwaye abaririmvyi cyangwe se chorale, bimwe bavuga mu gifaransa chorale. Ni bisi novuga yuko yaritwaye abaririmvyi bari bagiye kuririmba ku rusengero. Bamaze kugenda, ibisi imaze guhaguruka, novuga yuko muri ico gihugu haguye imvura nyinshi cyane, novuga yuko amazi yarari menshi cyane biteye n'ubwoba. Ugerageje kuraba rero, ni bisi bisa nkaho yarifise ahigiye, yarigiye ku rusengero, ariko ugerageje kuraba ahantu bari ahantu mu butayu, novuga yuko hari ivyondo byinshi cyane, hari amazi menshi cyane. Ugerageje kandi kuraba, novuga yuko hari n'abantu bari impande y'iyo bisi, bisa nkaho bariko barasezera abo bantu bari muri bisi, bisa nkaho bari bagiye ku rusengero. Bisi rero yahagurutse imaze kwegera imbere gatoya, itararengana n'abo bantu, aho babona bisi ica ihenukira mu vyondo, aho bona yuko yahenukiye ahantu hari amazi menshi cyane. Bisi imaze kugwa mu mazi, ni bisi yagumye imanuka mu mazi hasi cyane. Abantu bari impande bashoboye kwiruka kugira ngo bashobore gutabara, ariko bidakunda. Ndibaza nawe aho wicaye urumva yuko wiruka ibisi nini ya cyane. Ni za bisi zinini ya cyane zimwe novuga yuko zitwara abantu benshi cyane. Nibaze yuko abantu ataco bari gushobora gukora kugira ngo bashobore gukiza ubuzima bw'abantu bari muri iyo bisi. Ugerageje kuraba, hari amarira menshi ku bantu bari impande y'iyo bisi, aho ubona yuko bagerageje kwiruka kugira ngo bashobore gufasha bamwe bari muri iyo bisi, ariko ntivyashoboye gukunda. Bisi yagumye imanuka hasi cyane mu mazi kugeraho abantu bose bari muri iyo bisi bashobora gupfa. Novuga yuko kugera muri no mwanya hamaze gupfa abantu 31 nibo bamaze kugaragara yuko bamaze kwitaba Imana, ariko hariho benshi batarashobora gutorwa bakiri muri iyo bisi ikiri hasi cyane. Ariko ugerageje kuraba kuri iyo bisi hejuru itarashika, hariho abantu bashoboye kuvamo baraduga hejuru, ariko kuko ibisi nayo yari mu mazi hagati, ntituzi yuko nabo bashoboye kurokoka. Ni vya bindi bavuga ati dusenga Imana hakiri kare kugira ngo Imana niyaza tuzojana nayo mu bwami bw'ijuru. Kuko ugerageje kuraba, n'urupfu novuga yuko rwabaye nka accident. Yes, bakunzi ba me Joe Talent TV, ugerageje kuraba iyi nkuru novuga yuko ni inkuru ibabaje, ni inkuru yatumye abantu benshi bumva yuko biyase. Ni inkuru novuga yuko nawe aho wicaye uri kurayumviriza, ndazi yuko utaza kuyakira neza, ariko nka me Joe Talent TV turahojeje imiryango yabuze, turahojeje abantu bose bashoboye kubura ababo biciye muri iyo mpanuka y'iyo bisi, ariko abantu bari ku ruhande nta kuna kumwe batagize, aho ubona yuko bashatse gufasha, ariko ndibaza urabona yuko aho uri umwana w'umuntu ntaco wokora. Ni bisi novuga yuko yagumye imanuka mu mazi kugera aho bisi itakiboneka. Nibaze yuko ngaho ataco bari gukora nk'abana b'abantu, ariko reka ndakwibutse iri jambo ndabwira ati twame twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha. Ndibaza urabona yuko umwanya n'umwanya nawe ushobora guhura n'ingorane
ingorane cyangwa ukagira ikibazo. Niyo mpamvu rero twame twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha. Reka ndagushimire we kurikiranye iyi video nubwo yari umubabaro, ariko reka ndakwibutse gukora subscribe kuri channel ya Mijo Talent TV. Ndanakwibutsa gukora amapartage kugira ngo mushobore kudufasha kuko ni mwebwe ba boss, ni mwebwe dukorera. Twarabwiye ati mudahari ntacyo twokora, byose tubikorera mwebwe, ni mwebwe ba boss bacu. Wowe wabikoze rero big up sana, wotarabikora bikore right now please, ntacyo bitwaye. Ntibibagire gukora subscribe, nturabe video ngo reke gukora subscribe please. Kora subscribe kuri Mijo Talent TV kugira ngo ukomeze kuduteza imbere. Byose ni mwebwe dukorera, amakuru yose duhiga tuyahiga ku bwanyu, byose rero ni mwebwe dukorera. Kora subscribe please kugira ngo ukomeze guteza imbere Mijo Talent TV, kuko ndazi aho uherereye ko Mijo Talent TV ihagera. Reka ndabwira ati big up sana, we love you so much. Dusubire ubutaha, ciao ciao, peace. Ni Mr Radio kuri mikoro ya Mijo Talent TV. We love you so much.